Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka kwinyunyurana ndetse n'ihangana biriko birabera mu butegetsi bwa CNDD FDD, aho amakuru adushikira yemeza ko inzego zijejwe kwivuna umwansi ngaha mu gihugu c'u Burundi zamaze kwigaburamo imirwi ibiri, hakaba umurwi ushigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse ku rundi ruhande hakaba hari umurwi ugizwe n'ibihangange byiganjemo ibifise ipeti rya koloneli ndetse na generali, yaba mu gipolisi ndetse no mu gisoda bifuza gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu hamaze iminsi biboneka neza ko umutekano utifashe neza mu gihugu, ndetse benshi bakaba bemeza ko ubwoba bwazamutse muri bamwe mu bategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi gushika kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba hari amakuru avuga ko umwanya n'umwanya hashobora kuba akantu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubigaruka ko mwidonido ya makuru. Turaza no kugaruka ku majambo atangaje kandi ateye isoni aherutse gutangazwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, aho yasabye umutwe wa General Godefroid Niyombare bivugwa ko ari mu Rwanda. Akaba yaravuze ko imipaka ihana Burundi bana n'u Rwanda idashobora gupfungurwa abo bantu bataraboneka, ndetse icyatangaje abatari bake ndetse kikabababaza kugeza n'ibicocoro byo mu mugambwe ku butegetsi nabyo bikaba byarababajwe n'ayo majambo yatangajwe na Ndikuriyo, nuko yavuze ko abahungiye mu Rwanda bagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bw'umuhisi Petero Nkurunziza bakwiye kwicwa, aho yavuze ko u Rwanda rwari rukwiye kwica Niyombare mbere na mbere kugira ngo imipaka ifungurwe. Ibi bikaba byateje ikibazo gikomeye cyane, ndetse hakaba n'amakuru avuga ko Generali Niyombare ashobora gukora akantu mu minsi mike nyuma yaho yumviye ko Ndikuriyo ariko aramuhiga ngo amwice, kugeza naho asabye igihugu cy'u Rwanda ko cyakica Niyombare. Ibyababaje abasende FDD batari bakeya basanzwe bakunda Niyombare, ndetse bavuga ko yari agiye kubatabara abakura ko intwaro y'agahotoro, ariko bikarangira byanze. Benshi n'uyu munsi bakaba bifuza ko yagaruka agatabara igihugu, dore ko igihugu kigeze ahabi cyane gusumbya nuko cyari kimeze igihe Niyombare yari agiye gukora ibishoboka byose ngo agitabare. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Saya gusa twabateguriye, hari n'andi menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wowe ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka niko ryo keza ko gupyonda ko kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ibiriko birabera mu butegetsi aka kanya, aho ibintu bikomeye cyane, aho CNDD-FDD ishobora gusambuka umwanya n'umwanya, ndetse tukaza no kubabwira ibiri kuvugwa kuri General Godefroid Niyombare nyuma yuko
nyuma y'uko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi avuze ko u Rwanda rugomba kumwica kugira ngo imipaka ifungurwe. Reka tubanze tubahe intahe ihambaye cyane iranga inyinyurana ndetse n'ihangana byagiye biraba muri CNDD-FDD, ariko bikaba mu ruyeri rukomeye cyane aho benshi mu barundi batigeze babimenya, ariko twebwe icyo tujejwe akaba ari ugukora ibishoboka byose kugira ngo amabanga aba yaragiye ahishwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD abarundi bayamenye, amaze bamenye ikibi kibishe kiriko kirabagendamo umunsi ku munsi. Uruyeri, inyinyurana no gucengana bibera mu butegetsi. Iyo abanyagihugu babonye abategetsi bari hamwe bakabumva ibyo bavuga, bibaza ko ari abantu bama bakorana bumvikana. Ni gake abanyagihugu bamenya inyinyurana riba hagati y'abategetsi, na cane cane abo bita ibihangange. Muri CNDD-FDD bamwe bose bagerageza gukoresha ingufu zose zishoboka ngo bashikire inyungu zabo. Reka ndabasangize iyi ntahe y'ibyo niboneye, nk'uko hari benshi bansabye bene izi ntahe, ndetse nkaba ngerageza kwerekana ibiriko biraba muri CNDD-FDD uyu munsi ko atari ibya none, ahubwo ko ari bimaze imyaka myinshi. Hari nyuma y'amatora ya 2010, umwaka sinibuka neza ko ari 2010 canke 2011, Perezida Nkurunziza yaheruka kurungika mu nama nkenguzamateka izina rya Gaudence Ndayizeye ngo abe ari we yemezwa nk'umushikirangamanza mukuru wa Repubulika, Procureur General de République. Twari tumenyereye ko Perezida Nkurunziza arungitse amazina mu nama nkenguzamateka aca yemezwa wamengo nta kibazo kirimo. Twari tumenyereye kandi ko abantu CNDD igena kuba muri ico kibanza baba bari bikoresho byo kwemeza amarementanya ateguwe n'iperereza. Imbere hari habayeho Jean Bosco Ndikumana na Elize Ndayi. Ntaco twari twiteze no kuri uwo mushasha yagira agenwe. Niho umwe mu bahanuzi bakuru b'umukuru w'igihugu yansaba ko twobonana. Twari dusanzwe twarigeze kumenyana imbere y'uko agenwa muri ayo mabanga. Yari azwi ko akora amabanga adasanzwe atumwa n'umukuru w'igihugu. Umwidondoro wiwe ndawugarukirije hano kugira ntamenyekane, kuko n'ubu ari mu butegetsi bwa Ndayishimiye ndetse aravuga rikijyana. Kuva agenwe mu mabanga ntitwari bwigere dusubira kuvugana. Ico gihe arampamagara ku telefoni aransaba ko tubonana. Yansanze aho nakorera ku biro by'urunani Kosomo kwibarabara ryitiriwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahashitse nk'isaha 6:30 abo dukorana bagiye mu karuhuko. Yaje ari wenyine atanu umupolisi canke umushoferi bazananye, kumbure ntiyashaka ko hari uwomenya ko twabonanye. Twaraganiriye bisanzwe, twibukanya igihe twaherukana bimwe by'abarundi nyine iyo bahuye. Yatebye niho yambwira ikimugenza. Sinzi ko wamenye umuntu umukuru w'igihugu ashaka kugena kuba umushikirizamanza mukuru wa Repubulika. Urya Gaudence Ndayizeye ni umuntu mubi cane, ni umuntu azwi mu bintu bibi. Niwe yagirije Perezida Ndayizeye ko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Urya akagenwa ibara rizoba riguye mu gihugu. Raba muri societe civile mugire ico mukoze, mumwiyamirize kare inama nkenguzamateka itaramwemeza. Naramubajije atubazo twinshi, nawe yarambwiye amabi menshi y'uwo muntu. Naramubajije impamvu ari we Nkurunziza yahisemwo kandi basanzwe bazi ko ari umuntu mubi cane. Nta nyishu itomo yampaye. Twavanye ndamwemereye ko ico kibazo nza kukivugana abagenzi banje barongoye ayandi mashirahamwe kugira kumve ico twobikorako, ariko kwari ukumwikura. Narumva aho hantu ko hariho ikitumvikana. Ubundi uwo muntu nari ndamuzi nk'umuntu wa Nkurunziza atokubahuka kumurwanya. Izina ryiwe nari ndabifise mu madosiye ateye ubwoba. Agiye nasigaye ndiyumvira impamvu Gaudence Ndayizeye yoba adashigikiwe n'umuntu wa Nkurunziza ku rugero nk'urwo rwose. Gaudence jewe sinari ndamuzi na gatoyi. Nibwiye nti ibyo ari byo byose uyu muntu ariko agwanywa n'abantu nzi mu bintu bibi ategerezwa kuba hari ico batinya ko azobononera. Ntitweho turamenyereye ko Procureur General de République aza kuturwanya. Nimba azoca arwanya nabo bandi najeho icananiye gutahura ico gihe ni impamvu Nkurunziza yatanze izina mu nama nkenguzamateka agaca andungikira umuntu wiwe ngo ansabe kumurwanya. Sinigira nibaza ko mu bihangange hejuru haberayo izindi ntambara tutazi.
ntaco nigeze mvuga kuri Gaudence Ndayizeye. Mu maradiyo ho narumvise ibyamuvuzwe ko byasa na bimwe nari nabwiwe. Ntibyatebye inama nkenguzamateka yaranse kwemeza izina rya Gaudence Ndayizeye. Byari bigoye kubitahura ingene inama nkenguzamateka ari isigaye yiganziwe na CNDD-FDD yanse kwemeza izina irungikiwe n'umukuru w'igihugu. Mu nyuma hahavuye harungikwa izina rya Valentine Bagorikunda we aremezwa. None byari byagenze gute ngo Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe? Mu ntahe Lieutenant General Guillaume Ntabindika yahaye urubuga rw'umugambwe PPD gira ijambo yarasiguye ko muri ico gihe Perezida Nkurunziza yashaka gushiraho umushishizamanza mukuru wa Republika arinda akamufatira General Adolphe Nshimirimana na General Guillaume Bunyoni. Nkurunziza yakinye uruyeri rwo kwikura ko ibyo bihangange bibiri by'abihangange nabyo bikina uruyeri rwo guhenda abantu batari bake kugira Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe. Amakarata yo mu butegetsi akinwa kwinshi. Aho rero niho natahuriye ko wa muhanuzi adasanzwe wa Nkurunziza yakorera General Adolphe Nshimirimana kurusha uko yakorera Nkurunziza. Iyo ntahe erekana kandi imigendanire ya Reverien Ndikuriyo n'akarwi kagirizwa amafuti y'ico gihe. Intahe ya General Nabindika iri mu Gifaransa ariko reka nsubire ndayibahe mu Kirundi. Mu mwaka wa 2009 harasohotse amaraporo menshi yavuga ububisha butandukanye n'ibyaha bijanye n'iby'ubutunzi. Ayo maraporo yaguma asonga agatoki Adolphe Nshimirimana, Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca Murantunga si Geras nk'abari ku isonga ry'ibyo byaha. Mu gihe yari amaze igihe kitari gito yihoza izo mu raporo, Perezida Nkurunziza yarahavuye arifatira ingingo yo kubikorera ko mu mpisho aca ategura kubogoza Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru by'igendereza. Inyuma y'amasengesho yakoze umunsi wose niho Petero Nkurunziza yibira akabanga umuhanuzi wiwe mu byo gusenga Alexis Barekebavuge amumenyesha umugambi wo kubogoza ico gihangange mu butegetsi. Uwo nawe Barekebavuge yabibonyemwo nyabuna akaryo ko gusubiza hamwe na Adolphe Nshimirimana batacana uwaka kubera ukuntu Barekebavuge yaguma yivanga mu by'amasoko ya leta. Barekebavuge niko kwibira akabanga Adolphe Nshimirimana n'umugambi wa Nkurunziza. Adolphe abyumvise ishavuriraniga kuko yabibona nyemwo uguhemukirwa bikomeye. Ararahira ararengwa ko uwupfa we agiye gupfa. Umushingamateka Mohamed Rukara amaze kumva ibyo Adolphe yagenda arahiga mu rugendo bajanyemwo mu gihugu ca Sudani byamuteye ubwoba aca yihutira kubimenyesha Petero Nkurunziza. Ni gutyo Nkurunziza yaciye ahagarika umugambi wo kubogoza Adolphe Nshimirimana. Mu mwaka wa 2010 Petero Nkurunziza yarasubiriye arategura gukura Adolphe Nshimirimana mu mayeri akomeye cyane. Yateguye kugena Gaudence Ndayizeye mu mabanga y'umushikirangamanza mukuru wa Republika mu gihe Gaudence yari azwi nk'umukozi w'ubutungane adatamikwa ijambo kandi adatinya gufata ingingo ibereye. Intumbero y'iryo genwa kwari ugufata mu maguru masha Adolphe Nshimirimana Guillaume Bunyoni bagatabwa mu mvuto. Umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe Ansire Ntakaburimvo byaramushimishije cyane kubona yizerwa agakorana igikorwa c'ibanga n'umukuru w'igihugu. Ariko ayo makuru ntiyatebye gushikira bya bihangange Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca baca batangura kwiheraranya intwazangabo zahoze zigwana muri FDD bazibwira ko igenwa rya Gaudence Ndayizeye ari umugambi ugayitse umushiranganje Ansire Ntakarutimana wo gupfunga intwazangabo zose zahoze muri CNDD-FDD. Bose babamenyesha ko uwo mushikiranganje w'umututsikazi ibyo ariko abikora umukuru w'igihugu atabizi. Reverien Ndikuriyo yaciye arungikwa gusigurira abakenguzamateka uwo mugambi mubi kugira abakenguzamateka baturuka muri CNDD-FDD baze banke kwemeza iryo genwa rya Gaudence Ndayizeye. Nyuma yaho General Nshimirimana na General Bunyoni barasabye umubonano umukuru w'igihugu nawe arawubaha abakira ingozi. Barahejeje baramwereka ko ariko afata inzira inyerera ishobora kumushikana habi. Nawe abishura ko umugambi mubi w'umushiranganje w'ubutungane atawe yarazi ahubwo ko byateguwe n'abatutsi.
aca anabemerera ko agiye kuwuhagarika, ariko inyuma y'uwo mubonano icuka cagumye cimeze nabi cane. Muri Gidugudu 2011 Petero Nkurunziza yarateguye amasengesho ku kirimba iwe i Bujumbura, ayatumiramwo abafise ipeti rya generali bose. Bya bihangange bibiri Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni baca barabuza abahoze muri FDD kwitaba ayo masengesho, bagira ko barabumvira. Alexis Barekebavuge yari yasubiriye gucudika na Adolphe Nshimirimana yihweje ibyo bintu abona birateye ubwoba, niho yahanura Petero Nkurunziza ko yotegura akaryo ko kwakira ibyo bihangange bibiri bakaganira. Haciye iminsi mikeya Petero Nkurunziza yahavuye abakira mu ngoro y'Igitega, bakorana inama ndende kuva isaha 2 z'ijoro gushika isaha 8 z'ijoro. Inama yarangiye bapfunditse ko atangingo ihambaye n'imwe yosubira gufatwa ibyo bihangange bitayizi, ari niyo mpamvu General Bunyoni yategerezwa guca agenwa mu mabanga y'umuyobozi mushikira mu biro by'umukuru w'igihugu, chef de cabinet civil du president, kugira akurikirane ingingo zose. Ni gutyo Bunyoni yagenwe muri ayo mabanga adasanzwe. Amaze kuyageramwo, General Bunyoni ntiyakoze ibyo gukurikirana ingingo gusa, ahubwo niwe yaciye afata ibintu byose mu minwe, ku buryo n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD byari bisigaye bibagora rwose gushikira umukuru w'igihugu. Igihe cyose basabye umubonano wa kwa Petero Nkurunziza babishura ko boja kubonana na bya bihangange bibiri kugira ngo babanze bamenye ibyo bagiye kubwira Nkurunziza. Kubera kubura uko babigira, abarongoye umugambwe bahavuye bitura abandi bajenerali bahoze bagwana muri FDD ngo babafashe guhindura ibyo bintu. Akamo kakiriwe neza cyane kuko abajenerali bahoze muri FDD nabo nyine ishavu ryaraniga barabye akagagazo ka bya bihangange bibiri. Turageze mu mwaka wa 2014, iby'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nibyo bivugwa mu gihugu cyose. Benshi mu ntwazangabo niho bamenyesha Pascal Nyabenda ko batiteguriye kugwana n'abatemera ikiringo ca gatatu, kandi ko batarota bemera ko Nkurunziza asubira kurongora igihugu ari kumwe na kakarwi kiwe. Mu ncamake bagize bati niba hobaho kwihanganira na gatoya ikiringo ca gatatu, Nkurunziza azobanza kwerekana ko by'ukuri ashoboye kwihagarara, ko akagira icahinduye mu kugene igihugu gitwawe, na cyane cyane mu kwikura ko kakarwi ka Adolphe Nshimirimana Alain Guillaume Bunyoni. Pascal Nyabenda yagiye kwemera ko ibintu byakomeye ari uko yiyumviye amajambo nk'ayo nyine mu kanwa k'umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto General Prime Niyongabo. Bigeze ngaho yaciye yubahuka guhamagara umukuru w'igihugu. Muri Gidugudu 2014 niho hatangura imibonano hagati ya bamwe mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD, bavugana ku bijanye n'ikiringo ca gatatu, badashimika rwose ku by'amategeko avuga, ahubwo baraba ingene bokwikura ko amabi yagekwa ku bategetsi bose ba CFDD mu gihe yagiye arakorwa n'akarwi gato cyane ka bya bihanganye twamaze kuvuga hano hejuru. Kwa 2014 niho imbere y'abaserukira inzego zitandukanye z'umutekano, intwazangabo 13 zifite ipeti rya general zahoze muri CNDD-FDD zashira umukono ku ikete rigenewe General Nshimirimana General Bunyoni. Ikopi igahabwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo kete ryavuga cyane ibijanye n'inyifato n'ibikorwa bibi byaranze kakarwi k'ibihangange bibiri kuva bakiri ku rugamba, ingaruka mbi z'ibyo byakora ku banyagihugu, rikarangiza rivuga ko icihutirwa ari gukura mu mabanga ibyo bihangange bibiri. Iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana imbere ya General Adolphe Nshimirimana, mu gihe General Bunyoni we yari yabyiketse aca arondera icirwazo cyo kuja gusinyisha ikete ryihuta Ingozi aho umukuru w'igihugu yari ari. Abashize umukono kuri iryo kete ni intwazangabo z'ipeti rya General zikurikira: Godefroy Bizimana batazira Vurema canke Vurumayi, Prime Niyongabo batazira Ngabo, Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, Ildefonse Abarurema batazira King Kongo, Odas Nduwumunsi batazira Goliath, Maurice Mbonima, Isidore Ndihokubwayo batazira Nakubandi, Evariste Ndayishimiye batazira Neva, Miburo Emmanuel batazira Komateri,
Tasie Niby'inyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibia, Esther Nakarutimana batazira Steve, Guillaume Ntabindika. Iri kete ryarahagaritse umutima bikomeye umukuru w'igihugu ku buryo yahavuye yemera ibyo yariko arasabwa. Kwa 28 Munyonyo na 14 imbere yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa francophonie yabereye muri Senegal, buca agenda yakoranije kwa 27 Munyonyo 2014 kakarwi ka Adolphe Nshimirimana arenga Guillaume Bunyoni baja bahuriza ku bintu bibiri bihambaye umukuru w'igihugu yategerezwa gushira mu ngiro ako kanya. Kubogoza ibyo bihangange bibiri yongeye ko n'abayobozi bishikira abajejwe igisirikare n'igipolisi mu biro by'umukuru w'igihugu, no kuvuga Evariste Ndayishimiye na Guillaume Ntabindika, kutitandukanya n'ibyo bihangange bibiri mu gihe amakosa bagirizwa bari bayasangiye n'umukuru w'igihugu we nyine ubwiwe. Ingingo zarafashwe, bamwe barirukahutsa abandi zibatera akoba, abandi nabo bibaha gukekeranya. Hacindwe zibiri gusa wa murwi w'intwazangabo 13 waciye usambuka. Uwa mbere yavuye mu bandi agasubira kwiyegereza bya bihangange bibiri ninda kugarika kuko yatewe ubwoba ngo ariko yishinga abantu atabyaha bagira mu gihe we yari yuzuye amakosa menshi. Izindi ntwazangabo zahavuye zemererwa amahera, abandi ibiti bikomeye, abandi batwarwa n'amacakuri by'intara n'ibindi. Baca barahindura batangura gushigikira ikiringo ca gatatu iruhande ya Nshimirimana na Bunyoni. Intwazangabo z'ipeti rya General zimaze gushigikira ikiringo ca gatatu, abarongoye umugambwe CNDD-FDD bahavuye bagondozwa bafata iyo nzira nyine. Iyi nkuru yari yanditswe mu rurimi rw'igifaransa ariko twagerageje kuyishira mu Kirundi. Bagenzi, burya ubutegetsi bubaramwo ibintu byinshi, biragera naho abari mu butegetsi barondera gukoresha societe civile mu nyungu zitavuzwe, bigasaba bamwe bose kwama barikanuye. Ibiriko biraba mu butegetsi bwa Ndayishimiye birafise imizi mu byabaye ico gihe. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza ubutegetsi bwari bugabuyemwo abamushigikiye n'abandi biyorobeka cane bamwereka ko bamushigikiye ariko bamugwaniriza indani mucezo wa ndani. Hari abandi batari bamushigikiye ariko bahavuye bafatanwa n'ubusuma bw'abahaye amatungo atagira urugero, bongera bafatanwa n'urwanko bafitiye bamwe mu Barundi cyane cyane abatutsi. Ariko abanka Bunyoni n'akarwi kiwe bagumye bamwanka, kandi nawe yagumye azi ko bamwanka. Izo mpande zagumye zibanye gutyo zankana ariko zikorana. Ndayishimiye afashe ubutegetsi inyuma y'urupfu giturumbuka rwa Nkurunziza, ikibazo cagumye kwa kundi, ubutegetsi bwagumye buswangiwe n'abakeba bankana urunuka. Niyo munsi birabandanya naho Bunyoni yigijwe inyuma ho gato, cyo kimwe n'abandi bafatanijwe n'amarongo. Ntawe uzi yo inyunyurana rizogarukira. Uyu munsi hariko harakurikiranwa umujenerali mu gipolisi, bivugwa ko amaze igihe atuka Ndayishimiye. Amakuru ahari nuko uwo mujenerali yaba abari muri wa murwi uri kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye bubi na bwiza kugira ngo ave ku butegetsi. Tugaruke ku majambo ateye isoni aherutse gutangazwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, aho benshi bavuga ko ibi bintu biteye isoni kandi bibabaje, ndetse bikaba bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane, dore ko amakuru adushikira avuga ko Niyombare iryo jambo Reverien Ndikuriyo aherutse kuvuga ryamubabaje cyane, akaba ategura ikintu gikomeye cyane. Reverien Ndikuriyo ati ntidushobora kubisemba ngo twugurure imipaka ihana Burundi n'u Rwanda, kuko iyo ugize umutima mwiza barakumara. Abashatse gutembagaza ubutegetsi nibaturungikire, babaduhaye sawa, bapfiriyeyo sawa, kuko bica bihera. Turafise liste, nibahera tuzoca twugurura imipaka, cange naho leta y'u Rwanda nibakuremwo ibice, naho nyine nta ngorane, nukuri bazaba dukoreye cyane, babatwice baba badufashije. Iri ni ijambo rikomeje kubabaza abatari bakeya, kugeza no kubagumya banga ubwabo, bemeza ko aho kugira ngo Niyombare apfa hapfuma hapfa undi mujenerali uri mu gihugu, kuko n'ubu ntaco ariko arafasha igihugu
mu gihe iboneka neza ko igihugu kiri mu ibarabara, igihugu cyamaze gutembagara, igihugu kitakigira ugitwara, kugeza n'aho abajenerali bakomeye muri CNDD-FDD nabo ubwo basigaye bivugira ko igihugu kiri mu ibarabara kitagira umukuru. Ibi byose bikaba bigira ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu, nko kubura umuyagankuba, kubura amazi, kubura igitoro n'ibindi nka byose. Bikaba biboneka neza ko ubuzima bwahagaze mu gihugu kubera ubegito bw'abatwara igihugu cy'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema kutwereka ko mubana natwe umunsi ku munsi. Mu kandi kanya n'andi makuru ahambaye cyane turiko turabategurira.